ku munsi wanashima wa gatanu hakinwe urukino rumwe hariya anye i Buganda. Kipe ya Interstar bagize gutya batsinda ekipe ya Moso Sugar ibitsindo bigira kuri bine byose kuri kimwe, gutyo babibitse ko amanota agera kuri 3, ariko kandi ku munsi wa gatandatu nkino zace zibandanya ekipe ya Rukinzo batsinze 2 ku busa ekipe ya Dynamic. Hari anye i Buganda. Ku rundi ruhande kuri Centre Technique National ekipe ya RLB Amasipiri bariko bagenda batsindwa na Aigle Noir yari ivuye hari Makamba, ibatsindira ibitsindo bigira kuri 3 kuri kimwe. Hari Muyinga ku munsi w'Imana Olympic Star bariko banganya na Academy Day igitsindo kimwe ku kindi. Nkino zo ku munsi w'Imana ntizari nkenamba kuko ku uwo munsi nyene hari kuri stade Ingoma ekipe ya Musongati batsinze Royal Vision 2026 igitsindo kimwe ku busa. Ni kurundi ruhande hari Ngozi imigwi ibiri Sangi Academy ni Message Ngozi na Flambeau du Centre bavuye banganya ubusa ku bundi nta watsinze ubundi. Kayanza United nabo ku kibuga cyawo hari Gatwaro ni borohewe namba kuko bahatsindiwe na ekipe ya Ngozi City kimwe ku busa. Urukino novuga benshi bari biteze rwari ko rubera hari anye i Buganda ku munsi wejo. Ekipe ya Bumamuru bari muhira biranga ko bakura amanota 3 imbere ya Vitaro, ahubwo Vitaro baza gusamara kuko nibo batanguye kubona igitsinda baja kuruhuka ari kimwe ku busa, ariko Bumamuru baza kugira gutya hanye banganya kimwe ku kindi bashimishwa n'iryo nota rero nuko byari byifashe mu nkino zose muri rusangi. Even Interstar ubona ko amakosa navuga bagize gutya barakora mu ndwi iheze, bavuga ko boba baje bayakosoye kuko baza yo kubona yuko kuri Interstar bagiye gutya bakura amanota 3 imbere ya ino ekipe bari ko batana mu mutwe nayo yari ekipe ya Moso Sugar ibitsindo bine kuri kimwe. Ni victoire iri convaincante canke ni victoire iri convaincante na cancane nubwo iyi ekipe ya Moso Sugar ibarizwa mu bibanza bitari vyiza Alonzo mugabo gutsinda umuntu muri mu cicaro kimwe ibitsindo bine ni byinshi n'igeno cyo kwishimira. Ico Interstar isabwa no kugira ico bita kuba consistent, no kuvuga guhoza ko za resultat cyane kuri no migwi imwe ubutegerezwa ku gutwara amanota. Kuri no migwi ubutegerezwa gutwara amanota ukagerageza kuyatwa no kuvuga ya migwi barizwe inyuma yawe. Ntiyagira umugwi uza ngo kononere kuko umunsi wa Kenya na Bumamuru na Aigle Noir peut-être na Flambeau du Centre aho ushobora kuba atamahiga ufise ntibishobore koroha ko utora amanota 3 mukabi yukina Alonzo n'iyi migwi yitwa kwibarizwa ahantu wewe inyuma yawe gatoya itari kiragira saison nziza nka wewe utegezwa kuraba ukuntu zitsinda. Si migwi iba ikwiye kugutwara kuguteza amanota rero gutsindiza za Moso Sugar ibitsindo nka biriya ni resultat nziza cyane kuri Interstar kipe ya 13 yego nawe nturi hafi cyane mugabo ubaka ikibanza ciza mu gutsinda zino ekipe ziri inyuma yazo za Kayanza United za Vision za Burundi Sport Dynamique ntizize ngo zigutesha amanota aho buri kuragira objectif kuko ku mwaka umwe Interstar ntiragera ahantu tuyisaba byinshi ngo big four canke ngo izigwanira igiko oya mugabo mu kugenda kuri iyo ntumbero yindi yukujaho wewe Interstar wahora banza ukore ivya mbere muri no sezo ko watomboye bikaba bimeze neza na buke hari intambwe tubona nahubwo ongera ko umunsi ku wundi tubona igitera kije imbere ntihagire ikintu gitera gisubira inyuma canke tubone ngo Interstar isubiye kutwibutsa nyene ko yasubiye kuba Interstar. Muri ivyo rero udutegezwa gukora n'icahe Alonzo gutsinda iyi migwi idategezwa kugutesha amanota. Rero mbona kuri Moso Sugar babikoze neza cyane bitsindo bine kuri kimwe. Ni resultat nziza cyane kuri Interstar, hari kamorale zizana, hari birashimangira by'ukuri ko ino sezo hari cyo bariko barubaka kiriko kiraje imbere kandi tubona yuko
hari ico bategezwa kuba bazoshika ko mu misiza muri sezo izo. Nuko batayi irabandanya ku gikombe ku migwi kwiragwanira igikombe cy'uno mwaka uraza kubona yuko bigoye cyane gose kuko Aigle Noir nyuma yo kugira amakosa muri izo ndwi zibiri ziheze bisubiye ko bavuga ati nta mpamvu nimwe yo gusura gutakaza n'inota na rimwe bagize gutya batsinda equipe bategerezwa gutsinda kuko Masipiri iri kwitsindwa n'uwari we wese ariko ni byiza cyane gose yuko novuga hatogira kure cyane gose utaragaruka novuga kwerekana yuko igikombe ugishashaye koko kuko urabona ko Bumamuru yari yabamaze kuvuga ko kubaha ekare gato ariko ubu unye baje gutya batsinda equipe ya Masipiri ibitsindo bigera kuri bitatu byose kuri kimwe hari ku munsi wa gatandatu rukino rwari kubera ngaha kuri Centre Technique National gwitabiri n'abatari bake bamwe novuga mu bakinyi bakinyi mu guserukira gihugu twa Saidone bazonkiza yari yitabire runo rukino byo kuri yari inkuru nziza kuri Aigle Noir kuza kururaho nkano vuga ico kibanza hakiri kare imbere yuko Bumamuru itana na Vitaro ku munsi wejo Aigle Noir rero Yves iragarutse kandi novuga mu kibanza cyabo cya mbere. Bon, iyo mu rutani nota rimwe bigenda uko nyene Alonso urakora ikosunda kagira ariko rero iciza Bumamuru ntibatsitajwe n'uwari we wese batsitajwe na champion donc na tenant du titre mwakoheze Vitalo niyo ifise igikombe kuza gutsitazwa na Vitalo novuga ko bidateye isoni cyane ariko kuri Aigle Noir bobo paraporo ya match bari bafise nta kindi basabwa kwa gutsinda rero Amasipiri cari gikorwa ciza cyane kuri match yabanzirije iyo yari komeye ya Bumamuru na Ntuze kuza kwihiga ibanza ca mbere ni vyiza cyane ugaco utegereza rero yuko haza kubaho izo resulta zishobora gutuma Bumamuru tsitara hanyuma wewe ukagoma muri uwo mwanya wa mbere kuri Aigle Noir inyuma y'indwi nka zitatu ndibaza bataye ikibanza ca mbere baragerageje kucisubiza mu ndwi yeze bakina na Bumamuru nyene muga Bumamuru ntiyabakundira kugitakaza muga kurundi ruhande Alonso ngira ngo twaza kugaruka kuri Bumamuru kwayo mugabo kuri Aigle Noir bobo bakoze akazi bategezwa gukora ni bimwe nariko ndakubwira ubutari Bumamuru kuri Aigle Noir ntakuye kugutisha amanota hovyo abari yesheke ntakuye kugutisha amanota hovyo na cancane muri no course y'igikombe utegezwa kuba capable gutsinda wari we wese wari we wese na cancane ko nuwo twavuga uyo Aigle Noir bambaye Bumamuru mu ndwi heze ntiyashoboye kumutesha amanota ubundi yo doka no kugerageza gusa guhoza ko rezita nziza gutsinda cyane ni match wovuga ko hari akantu kabagoye gato kuko iyo equipe yabatanze gutsinda Masipiri mwengo yabatanze gutsinda igitsindo hanyuma Aigle Noir mugabo ntivyayiburije kuva inyuma ngo tsinde ivyo bitsindo bitatu tugire ko kuri Bumamuru match yo ku munsi wejo bashikiwe n'ibibazo mu rukino rwari rugumye cyane gose ariko barusohokamwo bavuga atete hote niko no bivuga ko inota rimwe bari kuye kure yumvire ku munota wa gatanu gusa Vitaro yarishize mu gitsindo ama bagenda kuruhuka ari ico kimwe ca Vitaro ku busa bwa Bumamuru bagarutse baragombora ku munota wa 51 ariko ku munota 63 Bumamuru yari yamaze ku tayari yari yeretswe ikarata y'umutuku umwe muri bo yarasohotswe ku munota 63 kuvuga ko bakinye nk'iminota nka 27 yose badakwiye mu kibuga ariko baratena 30 kuko harabaho na temps additionnel voilà ariko baratena baruhuka novuga arico kimwe itsindo kimwe ku kindi ni nota rimwe ubona ko byabagoye ariko baruhiye kuritahana bategezwa kugerageza uburyo bwose baritahana vyari kuba bibi cyane iyo babura n'iryo rimwe kuri ivyo byago byabaye gitsindo rero ca mbere ca DM muri Vitalo kaza kuzikigomboza ica Salom ku munota wa 50 na rimwe hanyuma mu nyuma uri kuragerageza horo nk'ikindi Alonso hakaboneka iyo rouge urumva haba hatanguye kuza ikintu kitari ciza nta kindi bugerageza rero atari kugerageza kuraba ko butahana rimwe kuko Vitalo si equipe
wo harurira cyane Alonso kuza kuvuga ngo urayikura ko amanota 3 kandi wamaze kuba ufise umukinyi umwe yagabanutse kuri effective yawe kurundi ruhande ni esheke kuri Bumamuru kuko Vitalo ntimeze neza cyane gose ku buryo uvuga ngo mu biharuro yategezwa kugutesha amanota 2 sinziza cyane ino sezo ku rugero rwo kuvuga ngo yategezwa kononera ino ekipe ya Bumamuru iyo ni Vitalo ariko Alonso umenye yuko uno mwaka yaba Vitalo yaba Bumamuru yaba ekipe zose zibujumbura zose zakirira he bari Ibuganda Vitalo hari haza harabaye muhira rero Vitalo nka ekipe ikomeye mu mateka y'umupira w'amaguru mu Burundi ni imwe mu ma ekipe avuye Bujumbura agenda Ibuganda agatwara publique nini Bumamuru yoyo birumvikana ko publique yayo yamari nini hajya Ibuganda rero haravutse akantu kameze nka derby canke kubukeba aho Bumamuru na Vitalo nabakeba kuri kijya kibuga cyane donc nta mukeba wa Bumamuru arusha Vitalo kuri kijya kibuga ko Vitalo urumva ni ekipe ikomeye noneho niyo yabatse igikombe bari bafise avala ne passé baragitwaye Vitaliza kugitwara bukeye mu mwaka uheze ariko kandi waja kuraba bose batwaye ivyo bikombe bibi vya championnat bakirira hajya muri muhira Vitalo nabo ariho bitije kibuga rero ukabona yuko bagwanira ko kantu kubugabo kuri kijya kibuga rezita nkizi rero ziba ari match ya championnat nyene yabaye mugabo haba harimwe kindi kintu kinini cyane cyari kigize ino match sinangazwa no kubona match nkiyi havamwe n'ikintu nka carton rouge nibindi mugabo niko ni imwe mu match asigaye yaryoshe ngaha nubwo abantu batarabidekuvura cyane nuko rero Vitalo bakabano vuga ku ruhande rwabo novuga bakoze byiza bishoboka nota rimwe imbere ya Bumamuru ni ikintu ubona ko kiba kimeze neza ku ruhande rw'ino ekipe ya Vitalo yarivuye novuga gutsinda Olympic Star hari Muyinga yari yikurikije novuga ekipe gutsinda ekipe ya Messager Ngozi kuri bo ni ekipe ubona yuko by'ukuri bariko bagerageza kwigarura novuga ku kanyuma narijya nkuko bariko bivuga aribo bafise kino gikombe cyo mu mwaka uheze urundi rukino twovuga ni match novuga yari kwibera hari Muyinga Academy Deira Yves yamaze kuva mu murongo utukura inyuma novuga yo kugira match zibiri zimeze neza ni victoire bakuye hari Ingozi batsinda nako bakuye ngaha anyi Bujumbura Messager Ngozi batse ibasanze ngaha hari mu ndwi iheze ariko kandi niyi nile bagize hari anyi Muyinga aya manota ne Yves bice bituma bava mu murongo utukura bakegira gato yinovuga ku kibanza 13 ni nkuru nziza kuri Academy Deira nagakuru keza gusa baracafise igikorwa cyo kugirana cyo kumentena ico kibanza cyo kuguma kure yande ya zone rouge canke zone ya relegation rero nibaze yuko akazi koko bakigafise muri journée zingahe hasigaye journée 9 muri journée 9 sinkunda ko ekipe nkiyi igira ibibazo sinkunda ko ekipe nkiyi igira ibibazo Academy Deira kuko ni ekipe tuzi ukuntu yubatse Alonso naka ekipe gafise Academy gafise uburyo kateguye buri propre iterambere ry'abakinyi ba forma muri Academy yabo rero bimwe mu musaruro ubukomeye bashobora gushikako no gushika ku kintu nk'iki cuko babona ekipe yabigeze muri Premier Division ariko inyuma y'umwaka gusubira inyuma naho ntibibari byiza kuri Academy Deira niyo mpamvu ekipe nk'iyi mba nipfuza ko imentena hanyuma ikirinda ivyo bibazo nyene kuko iyi ekipe je ndibaza yaragize ibibazo uko biri kose yaragize ibibazo uko biri kose iyi ekipe yaragize ibibazo kuko bazi yuko championnat gice ca mbere kirangiye abakinyi batari bake babo bahavuye novuga bashigwa mu mbatagwa mu mvuto ivanye n'ibintu byo gutigira nico cyose n'ikibazo gishobora gukora kuri ekipe muga mu nyuma bararikugwa rero ekipe uravuze kubona yuko bari kubagerageza novuga kwigarura kandi nibaza yuko ari akazi katasanze bariko barakora kugira ngo nubundi bagaruke mu bihe
novuga vyiza tubazi ko mu ntango za championnat ni equipe ubona ko yajerekana agasura keza. Rero nuko bamaze kuva murongo utukura ni kipe novuga yafashe ikibanza ca 13 kugeza no munsi. Reka turangize novuga n'izi nkino kuri derby cyankere kuri novuga ino migwi ibiri Sangi Academy ni Message Ngozi iri kwirasubira inyuma ukuntu yariko yakira equipe ya Flambeau du Centre yari Gitega, ariko ni novuga insinzi niko no bivuga nibwo bagiye kunganya, ariko kurande rwanje ndabona yuko kuri Message Ngozi ari avantage idasanzwe bagize mu kunganya ubusa ku bundi, ariko kandi kaba ni esheke novuga kuri Flambeau du Centre. Ni esheke kuri Flambeau du Centre kubera ko ntibiyifasha kwegera za equipe zibiri zisaba ko mengo ziriko zirayisiga muri course. Kuzegera byari bifise avantage idasanzwe kuri Flambeau du Centre kubera ko Alonso ni nukutareka ngo bagende ku gikombe bonyene, ariko ku bakunzi b'umupira ku nyungu z'umupira w'amaguru mu Burundi ni byiza ko tutabona course y'umuntu umwe, kuko uyu muntu umwe ashobora gusiga umwe muri bariya babiri, ashobora gusiga uwundi ugasanga n'ivy'igikombe babivuye ko kahakirikana. Niyo mpamvu rero jewe nkunda ko course umwe ijamwe abantu babiri canke batatu biraryoha cyane. Muga Flambeau du Centre nko basube kuyisiga amanota ngahe? Amanota gera ku ndwi. Nuko nyene bagira chance ko ntuze nyatsitaye Rukinzo nako oya za Bumamuru. Ariko nko guhera mu mundwi heze Bumamuru inganya na Aigle Noir kara kajyo ka Flambeau du Centre ko gutsinda match zabo zose kugira ngo batere babegeye, nko banganyije match zibiri zikurikirana mugihe nka Bumamuru inganije kabiri. Bumamuru yitsinda yari kubifisa amanota angahe 52 oya yari kubifisa amanota 50 urumva. Rero kuri Flambeau du Centre ni esheke zidasa nayo nyene iragaragaza yuko nayo nyene hari bitameze neza muri ino sezo, kuko novuga yuko iyi ari yo sezo ya mbere tubonye mbi ya Flambeau du Centre nko mu myaka 5 iheze. Kuko ahandi hose baba bakabiri ubabona kuri kose igikombe buri gihe barimwo. Novuga ko Flambeau du Centre mu myaka 5 iheze irasa cyane na Liverpool ya Klopp. Mugayo nuko yabitumwa niki nuko yari fise undi mugabo yitwa Pep Guardiola yari kumwe na City mubangamiye cyane. Muga nawe ntiyayireka. Yari equipe ya Liverpool banziza mu buryo bwose bishoboka, mugabo bikarangira atagikombe ikoze. Ariko Flambeau du Centre nayo nyene ubona ko ari equipe yagigira ama mal chance menshi, haraho abona ko ari yo nziza ku gikombe, mugabo bikarangira nayo itagitwaye. Muga ino saison mbona be atari vyiza kabisa. Amanota ngahe yose amanota ndwi hagati ya wa gatatu ari bo nyene no wa kabiri. Flambeau du Centre si saison yabo nziza vraiment. Nuko rero byari byifashe novuga ku bibuga bitandukanye, ariko kandi izi za Rukinzo zitwaye neza mu gutsinda novuga equipe ya Dynamique. Ni sheke novuga itashoboka kuri Rukinzo uravye novuga form ifise muri kino gihe, ariko kuri Dynamique nabo bikobya batuma novuga baja muri kiriya kinogo, kuko deja bamaze kuja mu kibanza ca 15 kipi ishobora kumanuka novuga atagikozwe. Kuraza kubona yuko bakomeza novuga kuja kure cyane gose kumanuka hari ya murongo utukura cyane. Kurundi ruhande iziza Musongati bariko batsinda kimwe ku busa Royal Vision 2026. Ino equipe ya Royal gira gukanye gazi gatsinde equipe nini, ariko mu nyuma nayo bikaza bikahindukira bikanka. Ariko kuba ari bwo bwa mbere binjiye mu cicaro ca mbere uko biri kose nta muntu yo gira cyabashinjije. Ni Kayanza United nayo ubona ko ku kibuga cyabo batitwaye neza imbere ya Ngozi City yaduze cicaro no mwaka ariko iragaragaza novuga ubukomezi budasanzwe. Ikipe ibona kutsindwa nabaki Ngozi City cyane bazi gukoresha ikibuga cyabo. bagikoresha neza cyane cyane ntibapfa gutsindirwa no wari we wese yajya ku kibuga cyabo.
nuko rero muri ino journée igira 21 nuko vyari vyifashe tugiye ko tubabwira ukumwe n'imigwi igenda isumbasumbana ico no babwira cyo nuko kugeza no munsi Aigle Noir yamaze kugaruka ku kibanza cyabo ca mbere banganya amanota na Bumamuru 46 ariko Aigle Noir irasumbye ibitsindo byinshi bishobora kugira ico bikoze hamwe arafe ya championnat bo kwisanga bakinganya amanota nk'ukunye ibitsindo 10 byose ni byinshi cyane bafise ibitsindo 34 Bumamuru ifise ibitsindo 24 umva ko hariyo difference ibitsindo 10 kiretse Bumamuru yo bitarakina n'amasipiri ko botsinda ibitsindo 10 si rya mbere byatsinzwe bamaze gutsinda ibitsindo byinshi bibaho ibitsindo bigera ku 9 batsinzwe ibitsindo 9 masipiri kandi umengo babitsinzwe niyo nyene Aigle Noir Musongati yari Musongati yari Musongati niyo batsinzwe ibitsindo byinshi cyane gose nuko reka turindere turaba ari kuraza kubona yuko Aigle Noir iri banga ryo gutsinda ibitsindo byinshi bariko bararikurikiza ko barazi neza yuko bishobora no alafe biragufasha urabona bitsinda bitatu bingahe ari navyo rero biko biratuma novuga n'ubu unye novuga bicaye mu kibanza ca mbere ariko kandi equipe igira gatatu ni Flambeau du Centre amanota 39 basumba inota rimwe Rukinzo ya kane amanota 38 equipe ya gatanu ni Musongati amanota 36 Olympic Star ni ya gatandatu amanota 35 yindwi ni Vitaro amanota 33 bayanganya na Ngozi City y'umunani 33 nyene equipe y'icenda ni Interstar amanota 33 yumva match nako imigwi igera kuri 3 inganya amanota guhera kuri equipe y'indwi ya Vitaro kugeza kuri 9 ya Interstar na manota 33 y'icumi ni Messager Ngozi bafise amanota 29 11 ni Kayanza United amanota 25 ya 12 ni Royal Vision 2026 amanota 28 Academy Deira bamaze kuva murongo tukura 13 bafise amanota 13 ariko barayanganya na equipe ya Moso Sugar yakorokeye mu murongo tukura amanota 13 nyene Deira ifise umwenda w'ibitsindo bigira kuri 27 hama equipe ya Moso Sugar bafise umwenda w'ibitsindo 39 havuye equipe ya Masipiri ni nayo equipe yindi novuga imaze gutsindwa byinshi canke ifise umwenda w'ibitsindo byinshi 39 ni byinshi cyane gose equipe ya Dynamic ni ya 15 amanota 12 hama equipe ya Masipiri yo tubona neza yuko yamaze gukoroka iri mu kibanza ca nyuma amanota 6 yonyene amanota agira kuri 6 yonyene umwenda w'ibitsindo bigira kuri 41 nuko vyifashe novuga muri kino cicaro ca kangahe cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru aha rero ubona ko tugiye kurabira hamwe novuga mbega zino journée 9 zisigaye zitubikiye iki hagati na cyane ya Bumamuru na Aigle Noir ndabona ko mu ndwiza bazoba basa nkaho borohewe bose ko Deira bazokwakira Bumamuru ama equipe ya Aigle Noir bazoba bari muhira bakira Kayanza United ariko nivyo kurindira tukaraba no vuga kungene bizoba biko byabandanya bigenda mu kanya gato yitugaruke hama tuje mu yandi makuru.